Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ndabaye n'ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 16 guca ku genekerezo rya 23 Kigarama, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura akaburungu BI gize ingingo nkuru ziyagize. Ugushikiriza vy'imfata kibanza ibikorwa by'inyubako y'ikigo c'inama y'Episkopi citiriwe amahoro no gusubiza hamwe. Turababwira amahwaniro mato y'ugwaruka muri paroisse ya Mutumba no muri paroisse ya Kinindo. Umwiherero w'abakristu b'abakozi ba leta n'abakora mu gisata c'abigenga hamwe n'abanyeshuri bo mu za kaminuza ari mu gisagara ca Bujumbura. Aya n'ayandi ni mu kanya Audrey de Kaze niwe agira abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatanu genekerezo rya 20 Kigarama niho hashikizwa vy'imfata kibanza inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi ibikorwa vy'inyubako y'ikigo ndangakaranga citiriwe amahoro no gusubiza hamwe. Ico kigo kikaba kiri muri quartier Kiriri iri muri zone Rohero, kikaba catanguwe kubakwa mu mwaka wa 2016. Ico kigo kikaba kigizwe na bloc administratif, inzu y'uburaro, igikoni aho kwivunira umusase, ikibanza c'amanama hamwe n'ibindi. Pati Lambert Niciteretse yararongoye igisata cyo gushikiriza ivyo bikorwa, yaratanze icegeranyo c'ivyakozwe vyose, akaba yaremeje ko iyo nyubakwa yakiriwe icese naho hari ivyishira hamwe ryubatse rizokosora. Ku bwa Dominico Mawenimana, umuyobozi w'ishira hamwe ETRAC yaronse isoko ryo kubaka ico kigo, yarashimiye inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ko yamuhaye ico gikorwa, yongera ashimira n'ibiro vyakurikirana ivyo bikorwa ko bakoranye neza. Nyiricubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye nawe ijambo ryiwe yaramenyesheje catumye hiyumvirwa ico kigo. Va mu mwaka wa 2004 turavye ivyagiye biraba muri iki gihugu, karaba amaraso yasesetse, kazirikana ababwirijwe guhunga igihugu c'amavukiro yabo, eka n'abandi bateshejwe izabo bari ngaha mu gihugu. Twaragize tuti nk'umuryango w'abemera Yesu Kristo muri Eklezia Katolika ni vyiza ko hagira ikintu twogerageza gukora kugira ngo duterere abarundi n'abarundikazi basubize hamwe. Binatuma rero mu madiyoseze yacu yose uretse muri diyoseze ya Rutana itari bwavuka ico gihe, dutunganya inama twita sinode. Ni inama mu by'ukuri mpuzangendo y'umuryango w'Eklezia kugira ngo turabire hamwe ico ingene twokora kugira ngo dufashe abarundi n'abarundikazi gusubiza hamwe. Rero iki kibanza mubona hubatse tucifuza nk'ikibanza cyo dufasha gushira mu ngiro ico cyiyumviro cyacu ku rwego rw'inama yacu kugira ngo ngaha hadufashe kuremesha iyo ngendo yo gusubiza hamwe no kuremesha amahoro mu gihugu cyacu, hadufashe guhuza abantu n'abandi, dushobore kubunganira, barengera ivyabakomerekeje ku mitima, hanyuma bagwane mu nda basubize hamwe. Arongera arashimira abagize inama y'Episkopi Katolika bose n'abafashije kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe. Ngomba rero nkengurukire mwebwe bene icyubahiro abepiso, mwashimye yuko uyu mugambi urangurwa, mugaterera ivyiyumviro n'uburyo kugira ngo koko iki kibanza kiboneke. Mwumve ko iki kibanza ari rwanyu kugira ngo dufatanye mu nda turere abatumwa b'amahoro no gusubiza hamwe. Ndakengurukiye cyane rwose umugwi washinze gukurikiranira hafi ibi bikorwa. Sinoreka no gukengurukira abadufashe batumye turonka uburyo Eklezia iri mu Budagi yitwa Mission Ache ryabaye irya mbere turasana
ngakengurukira n'abasaserdoti b'i Burundi usangiye iteka n'ibanga, ngakenguruka rero n'inama y'abepiskopi gatolika bo mu gihugu ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariho rero n'abandi batari bake, inama y'abepiskopi yo mu Bufaransa, inama y'abepiskopi yo muri Espagne, ngashimira rero n'inama y'abepiskopi b'i Burundi na jewe ndimwo. Kwaregere Patiri Salvatore Ngendabanyikwa, munyamabanga w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi, aratwiganira ibizokorerwa muri ico kigo ari kuri mikro ya Patiri Dieudonne Niyibizi. Ikigo rero gifise iyo ntumbero kuzoremesha izo nyigisho zo gusubiza no kurekuriranira, zigatanga inyigisho zijanye n'ubutungane, inyigisho zijanye na demokrasi, inyigisho zijanye no gutwara neza, inyigisho zijanye no gushira imbere agateka ka zina muntu. Impande yaho kandi turifuza uzotanga inyigisho ndemezo, no kuvuga zerekana imvo n'imvano y'ikorwa cyo gusubiza hamwe kurekuriranira. Usanga cyane cyane mu vya vyigwa mbagara bwonko nk'ivyigwa bijanye no gutegera ibijanye novuga nti mu gifaransa philosophie du droit, philosophie politique, philosophie sociale, philosophie du développement, critique historique. Ivyo ngira ni uburyo dushaka gufasha cyane cyane abafise amabanga muri igihugu cyacu Burundi bwo gutegera ishimikiro ihangiro ry'ikorwa bakora muri politike y'u Burundi. Tuje makuru yerekeye inyigisho kuva ku genekerezo rya 16 gushaka genekerezo rya 21 Kigarama. Paroisse Kanyosha yari mu ndwi yo kumenyesha inkuru nziza mu kwitegurira umunsi mukuru wa Noeli. Ijambo nyamukuru ry'iryo ndwi ryari uyu munsi umukiza yabavukiye ni Kristo Mukama. Muri iyo ndwi hakaba hatanzwe inyigisho zishika kuri 5, harabayemwo n'igisabisho cyo kuri Nazimana, imyanya yo kuzirikana ijambo ry'Imana no gusabiranira. Izo nyigisho zikaba zahora ziba inyuma y'inkuka y'imisa yo ku mugoroba igihe c'isaha 12 zo ku mugoroba. Nimba dushaka vy'ukuri gutegura isenga Yezu azovukiramwo, dutumenye ko isenga ry'ukuri ari imitima yacu, twubaka isenga mu mitima yacu, ku kazi, aho dukorera, mu miryango no mu kibano. Nakamo katewe na Patiri Yeremiya Bukene, umwiherero n'abakristo bo mu muce w'abakozi ba leta n'abakora mu gisata c'abigenga n'abanyeshuri biga mu za kaminuza ziri mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mwiherero wabaye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Kigarama mu gasengero kari mu kigo c'ubutumwa bw'abalayike Seyale, hari mu ntumbero yo kubafasha kwitegura neza umunsi mukuru wa Noeli. Kari n'akaryo kandi ko kumenyesha ubutumwa bushasha kubwibutsamana Aumônerie des intellectuels des fonctionnaires. Umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yashinze Patiri Dieudonne Niyibizi akazofashanya na Patiri Jeremy Bukene, Musenyeri Jean-Louis Nahimana, Patiri Deo Bizimana na Patiri Pierre Maniragarura. Ubwo butumwa bukaba bwashinzwe ngo Diyoseze ya Bujumbura ishobore gukurikirana ubuzima rukristo bw'iyo mice, gutyo bashobore gutagatifuzwa hazwi neza ibibagora n'ibibahimbara bigize ubuzima bwo mu kazi bwite basanzwe bakora. Uwo mwiherero wari ushimikiye ku ijambo rivuga riti twakire Yesu Kristo umuco w'amakungu yose, tugendere mu nzira y'amahoro twakije amatara y'ibikorwa bishemeye, tugana isenga ry'imibano rukristo. Amakuru yerekeye amahwaniro kuva ku igenekerezo rya 18 guca ku igenekerezo rya 21 Kigarama muri Paroisse Regina Pacis yo mu Kinindo, harabaye ihwaniro rito ry'ugwaruka ku civugo ngo nagukunze urukundo rwamaho. Ijambo dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 31 akarungu ka 3. Iryo hwaniro rikaba ryatunganijwe na Paroisse iri kumwe n'urwego mpuzamihari n'imigwi gwa Paroisse mu ntumbero yo kwereka ugwaruka ko Imana irukunda no kurufasha kwitegurira neza umunsi mukuru wa Noeli. Ladislas Muhizi. Nkuka ya misa yo kugurura iryo hwaniro, Patiri Ezekiel Bashingwa yasavye abari mw'iyo nkuka ya misa bagizwe n'ugwaruka hamwe n'abavyeyi ko boba abaremesha amahoro, bakagendera ubutungane n'ukuri, ngo bakamenya kandi ikibanza bafise mu kubaka umuryango wa Ekleziya. Turabwirizwa kuba abantu bagwanira amahoro, bagwanira ubutungane, bakagwanira ukuri. Kuba abantu na Yesu Kristo uraza kubatubwira ati arahiriwe abarondera amahoro n'ubutungane kuko bazokwitwa abana b'Imana. Nitwabara turaba Imana by'ukuri, turabwirizwa kuba abantu barondera amahoro, turabwirizwa kuba abantu batanga amahoro aho tubaye, ikibani wacu dufise imishikirano myiza n'abanye wacu, tukaraba yuko ata muntu n'umwe ariko arareba
baramenya ko iryo jambo ryabwiweko. Namwe rero rwaruka murabwiza kugira umutima tukuraje kugira ngo mugende kumenyesha amahoro mugabo uyatangurire bwa mbere atangurire umutima wawe hanyuma uheze uyahe bene wanyu. Bukeye ku munsi ukurikira inyigisho zikaba zatangiwe mu migwi mito mito hisunzwe imyaka abari bitavye iyo hwaniro bari bafise. Umugwi umwe wese ukaba wari ufise umwigisha avyiteguriye neza kandi ukaba wararonkejwe inyigisho zibiri ku munsi, kiretse abana batoyi bari bafise umwanya wo kuraba utureresi duto duto na dessin anime tugizwe n'inyigisho zijanye n'imyaka yabo hamwe n'udukino dutandukanye. Ku munsi wo gusozeranaho haratanzwe ubushimwe ku bana bashoboye kwishura neza ibibazo biraba inyandiko nyeranda. Baraheza bararonswa udutabo tw'ijambo ry'Imana twanditseko Je marche avec son peuple. Kubamenyesha ko iryo hwaniro ryarimwo inyigisho nzobakiza ubuhemu bwabo, nzobakunda urutiziganya, akaranga n'ubuzima bwo muri ekleziya na nimureke gufata imigenzo y'iyi si. Inyigisho zikaba zatangurwa n'igisabisho cyo kuri Nahazimana arangizwa n'umuhezagiro w'Imana tanzwe n'umusaserdoti Ladislas Muhizi ku bwa Sedicom Paroisse Regina Pacis yo mu Kinini. Tukiri mu makuru y'amahwaniro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama niho hasozerwa ihwaniro ry'ugwaruka muri paruwasi yitiriwe umushaho tatuye wa Bikira Mariya ryatunganijwe mu ntumbero kunagura imitima y'ugwaruka. Muri kino gihe iyo paruwasi kabiri mu mwaka wa yubire y'imyaka 75 imaze ivutse. Gervais Miburo. Iryo hwaniro ryuguruwe icese na patiri mukuru wa paruwasi Mutumba Benjamin Sivyindika ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 ku kiganiro yise ubuzima budahera. Muri ico kiganiro Patiri Benjamin yaribukije ugwaruka ko ubuzima budahera baburonkera mu guhabwa amasakramentu maze bagahamagarirwa kuronka isakramentu ry'ikigongwe kenshi kugira ngo bashobore kwakira imfungurwa y'ubuzima budahera Yezu Kristo yama yitanga ko imfungurwa. Muri iryo hwaniro uko gwaruka kwagira igisabisho cyo kunena Hazimana rukumviriza inyigisho ukwirega ugushengerera Yezu Kristo mu sakramentu geranda be n'inkoka y'imisa. Patiri Hare niyo ngabo asanzwe ari umunyabigego wa paruwasi Mutumba mu nyigisho yatanze ishimikiye ku mabwirizwa yareretse ugo gwaruka ko urukundo Yezu Kristo atwigisha ariko ashimikiro rw'amabwirizwa yose. Ugo gwaruka nako rukaba rwaciye rugaragaza ugo rukundo mu gukora agakorwa ka kigoro ngaho nyene ku paruwasi. Inyigisho yo ku munsi wa nyuma yashikijwe na Patiri Nkuru 60 asanzwe ashinzwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri paruwasi Mutumba, ikaba yarishimikiye ku nkurikizi z'igicumuro nk'uko tubisanga mu Bagarati kigabane ca 5 kuva ku murongo wa 13 gushika ku wa 25. Acamenyesha ko mu kucirinda ubwo gwaruka goba urugenzwa na mutima rugaheza rukarangwa n'akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukwemera no kugenza buhoro. Eka na mama Maria Karara baragasika umubikira mu muryango w'ababikira ba Maria wa Schönstatt ari mu batunganije iryo hwaniro kubwiwe ngo kara karyo ko kwegeranya ugwaruka kugira ngo rukaburirwe guhurumbira ivyiza vy'umukama na rijya benshi mu gwaruka usanga bahurumbira ibihenda amaso, akanabashimira ingene bitavye ku rugero rushimishije. Na bamwe mu bitavye iryo hwaniro bashimiye cyane abayoboye paruwasi Mutumba kumwitwarariko bafitiye ugwaruka mu nyigisho bama baruronkeje kandi ngira akamaro ku buzima bwabo ndetse no muri kazoza kabo. Mwomenya ko iryo hwaniro ryasozerewe n'inyishu zishuwe na Patiri Nkuru 60 ku bibazo vyabajijwe mu migwi agaca abaha umuhezagiro w'icese. Mwomenya kandi ko ihwaniro nk'iryo ryaheruka kuba muri uku kwezi k'umunani ku bwa Sedicom Gervais Miburo paruwasi Mutumba. Tuje mu gisata cyo kwemera inkuka y'imisa irimo gukengurukira Imana ku vyiza vyose bagiriwe no gusabira abagwaye yaraherejwe muri paruwasi Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Kigarama. Muri iyo nkuka y'imisa harimo kandi gushikanira Imana amaturo azofasha kurangura umugambi wo kubaka uruzitiro rwa paruwase no gusangira umunsi mukuru wa Noel n'aboro. Marie Chantal Nzeyimana. Inkuka y'imisa yatanguye igihe c'isaha 3 z'agatondo irangira igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Ikaba yaherejwe na Patiri mukuru Desire Nahazimana ari kumwe na Patiri Ernest Ndisabira na Raymond Wayo. Muri iyo nkuka y'imisa hatanzwe amashikanwa menshi agizwe n'ibifungurwa by'ubwoko bwose: inkimwe, impene
impene ndwi, inkoko 13. Eka mbere barashikanye n'amakara, amabuji hamwe n'amazi. Umwe wese ishikanwa ryiwe yaricisha mu minwe y'umusaseredoti agaca muhezagira. Muri iyo nkuka y'imisa harashinze intahe abantu babiri Imana yakirije abana babo ingwara abaganga bari barananiwe kuvura, ariko Yezu wewe akayibakiza we mukiza. Imisi iheze twarabajije Patiri Mukuru icatumye bategura inkuka y'imisa yo gukenguruka. Twagize inkuka ya misa irimo cyane ibintu bibiri bikuru, kengurukira Imana no kuyishikanira amaturo, tuyikengurukira ku vyiza vyose yatugiriye muri uno mwaka turiko turasoza 2019, ivyiza vyo ku mutima, ivyiza vyo ku mubiri, ivyiza yagiriye twebwe icese cyangwa yagiriye abacu, inshuti, abagenzi bacu. Aho rero iyo nkuka ya misa twayibayemwo kandi turonka n'imihezagiro myinshi mu ntumbero yo kudutegurira guhimbaza Noheli neza, mu ntumbero yo kugira ngo turonke inema ziva ku Mana zigura imitima yacu. Ni igikorwa twari twagize na mwaka uheze, twabonye ko abakristo kibahezagira. Rero mu gutegura uyu munsi harabaye inyigisho ku munsi wa gatatu tariki 18 no ku munsi wa kane, hama ku munsi wa gatanu habisakaramo ry'ikigongwe, abatashikiri kwa gatanu turabibanse cyo kwa gatandatu. Twaramubajije kandi nico bateguye kuzokoresha ayo mashikanwa. Turo bazanye riheze rigafasha ngo mu butumwa bw'umuryango. Rero nk'ivyo bazanye ibi bifungurwa tugira Noheli abakene mu iprasi yacu. Ivyo rero tubona ko vyoshobora kubafasha, tubishira ku ruhande, hanyuma ivyo tugura tubagira Noheli bikongereza kuri ivyo oye tuba twaronse. Nico rero bizokora. Nk'ubu ndazi ko ejo ku munsi wa mbere bazicoye tunganya neza kugira ngo batangure kuraba mu barushwa bo iprasi yacu, turabe nabinge twafasha guhimba. Ikijanye n'amashikanwa mu mafaranga, umugambi dutegekanya mu 2020 ni ukubaka uruzitiro rwa paruwasi. Twabamenyesha ko iyo nkuka y'imisa yaherejwe mu rurimi rw'Ikirundi n'Igiswahili. Marisha Ntarenzeyimana, Paruwase Mukiza Mweranda ku bwa Sedikome. Abakristo bahurikiye mu mubano Rukristo witiriwe Yesu Munyakigongwe uri muri Sikiristare ya Kigwati ya kabiri muri Paruwase yitiriwe Muvyeyi w'Ikigongwe yo mu Kanyosha baragize urugendo rweranda ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama kwabashikanye ku kirimba c'umuvyeyi Bikira Mariya mu gasengero ka Mizero y'Imutumba. Ubwo rugendo rwaranzwe n'inyigisho yatanzwe na Patiri Anastase yerekeye umubano Rukristo niki. Muri urwo rugendo nyene baronse akaryo ko gushengera Yesu isakramentu geranda, bongera barahabwa isakramentu ry'ikigongwe. Barasangiye inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Anastase. Leonce Bimenyimana aserukira uwo mubano aramenyesha icatumye bagira urwo rugendo rweranda. Baro kugira urwo rugendo tukagira umwiherero, tukazirikana umubano wacu carico n'akamaro umubano dufitiye. Ikindi naco kwara gukengurukira Imana ko tuba turarangiza umwaka, dukengurukira umukama kuvyiza dukoreye. Intumbero kabiri kandi kwara kuja kwishikana ku muvyeyi Bikira Mariya kuko ari mu bivunyi wacu, kugira ngo tumwereke uyu mwaka tugiye gutangura wundi azadufashe adusabire dushobore kurangura neza ubutumwa bwacu. Kandi n'akaryo kandi kuko urongoye umubano, uwo mubano Rukristo wa Yesu Munyakigongwe ariko ararangiza ikiringo, kwara kugira ngo ahereze umuvyeyi Bikira Mariya abazomusubirira bazobarangurane ubwira. Umwe mu bagize urwo rugendo rweranda yarashikirije ko vyamugiriye akamaro kuko ingwara ahorana yakize. Nari maze igihe kitari gitongwaye umugongo, ntashaka koza umwana, ntashaka kumuheka, nunamye naca ngo umukonyene, nari meze nabi cyane. Nari nakoresheje imiti yose nafata biranga. Mu mitwaro nari mfise wari umutwaro wa mbere wo kumva nyene ko nokira umugongo, ariko kuvuja munsi umugongo warakize. Kuvuja munsi ndoza umwana nunamye, ndaheka umwana, ndakora ikintu cyari cyo cyose, navuyeyo nakize. N'imiti sinashoboye kuyifata, muhira baranantwenga ngo nasaze, ngo ashobora kuba ari ama emotion, ngo nkibaza ngo nakize, ngo ahama mu nyuma gaca bisaba bikamfata ngo kandi nahagaritse imiti. Ndazi ko ntazosubira kurwara umugongo. Akaba ari ngaha nsozere ko ano makuru, nkabashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikirana, nkashimira abagenzi baje bafashije kuyaterukanya. Audrey Dekaze no makume kuri mikro mukama bahezagira.